ni ukuvuga Ruserugo yari mu ngabo zikomeye cyane z'igihugu cy'u Rwanda, aho ari we yafashije cyane cyangwa yarayoboye ibitero byari ko bibera igoma, Masasiri hamwe na Sake, aho yashoboye kugandagurwa itariki 12 zo kumunani muri teritware ya Warungu. Uyu Serugo rero bakijya Bukavu na Goma bari bafise promesse yuko baja Kinshasa. Abasirikare b'u Rwanda bari motive cyane, bazi ko ati tugafata Bukavu na Goma ni directeur Kinshasa. Bimaze kwanka bafashe iyindi direction ija Uvira naho igisirikare cy'u Burundi kirabamba, mwese mwarabibonye murabizi ko cababujije inyungu zabo bagomba gushikako. So bimaze kugenda uko abasirikare ba RPF Inkotanyi novuga ko bamaze kudebukirwa, bamaze gucika intege bivanye nuko ivyo bashaka kugiraho byaburijwemo n'ingabo z'u Burundi. Ibi rero reka nsubire kuri Alfred Rwigema yahoze atwara RPF Inkotanyi. Alfred Rwigema urupfu rwiwe nago nyene no rusanisha nuru kuko nawe yarahemukiwe mu basirikare, ibaza umu general ayoboye Inkotanyi ariwe y'abasirikare ibihumbi n'ibihumbi, akaba ari we apfa ubwa mbere atamusirikare canke ujya musirikare wo hasi atigeza nakomereka, general wenyine akaba ari we apfa. Uca mwumva ko ibyo bintu harimo akagambane. No kuvuga iki impamvu Alfred Rwigema yapfuye yari kubera iki? Alfred Rwigema yashaka ko umunyarwanda amahoro y'Imana bari namwe, turabaronkeje cyane mwebwe mwese mudukurikirana, abari mu Burundi, hanze y'u Burundi, Canada, Australia, hehe na hehe, Zambia, Africa du Sud, batwandikira mutubwira ko mudukurikirana. Turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. My name is John Mabu. Twibutsa abantu bose batarakora subscribe, like, share babikore kugira ngo mubandanye mudushigikira kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uyu munsi tuza kuganira kubiriko biravugwa mu karere kacu mutabewe. Tuza kuvuga amakuru ariko aravuga muri Kongo, tuza kuvuga kuri point zibiri. Iya mbere ni gandagurwa ya Serge Serugo yahoze ari muri RDF, aho bashoboye kumugandagura ryari tariki 12. Ntitwashotse tuba hano makuru bivanye n'ikibazo cy'umuyaga nkuba twari dufise, ariko Regideso kirabitunganya, nibaza ko ejo canke hirya y'ejo ibintu bishobora kugenda neza, tukaronka umuyaga nkuba ukwiye, ubuzi bugatangura kugenda neza cyane. Indi point ya kabiri tuza kuganira ko ni ukuntu operation ziriko zirabera i Bukavu, aho hari amakuru avuga neza ko Wazalendo imaze kwigarura ibice bitari bikenya vy'i Bukavu, aho bavuga ko 80% ibice 80% bo bariko baregereza gufata Bukavu kugira ngo bayisubirane. Murazi neza ko imaze igihe iri mu minwe ya RDF canke M23, ingabo z'u Rwanda arizo zoba zarishikirije Bukavu. Ego imbere yuko ariko twinjira mu kiganiro nyezina, nagomba ndabasabe mwebwe mwese mutarakora subscribe mubandanye mubikora kugira ngo mudushigikire mu iterambere, hama ibitagenda neza mubandanye mubikorera ko mutubwira nti iyo ugize commentaire ukatubwira ati ibintu wakoze bimeze uku, ivyo mwaneguye, ivyo mwashimye navyo biratwubaka cyane, bituma tubandanya dutera imbere. Reka ninjire mu kiganiro nyezina, nongera ashimira abantu bose bariko baradukurikirana, we wafasha kanya ndabwira ko turakunda cyane. Hari amakuru ava mu binyamakuru byegukiye igihugu ca Kongo, aho turiko turasoma zino nkuru, aho ejo hari amakuru yiri warashana cyane ko biba ngombwa ko tuyabashikiriza bivanye nuko mwagiye murabisaba muri benshi mutubwira ati duhe amakuru aya naya. Rero amakuru karavugwa n'urupfu rwa Serge Ruhumuriza Serugo. Serge Ruhumuriza Serugo rero yari umuserja yifashishwa cyane canke yakoreshejwe cyane mu gufata Bukavu na Goma. Ibyo banditse itangazo basohoye Wazalendo bavuga nti le Serge Ruhumuriza Serugo de RDF qui avait coordonné les opérations à Masasi, Sake
et de la ville de Goma a été tué hier le 12 août 2025 dans le territoire de Walungu à Mulamba. Ni kuvuga Ruserugo yari mu ngabo zikomeye cyane z'igihugu cy'u Rwanda, aho ari we yafashije cyane cyangwa yarayoboye ibitero byari ko bibera igoma, Masasiri hamwe na Sake, aho yashoboye kugandagurwa itariki 12 zo ku munani muri territoire ya Walungu. Bavuga ati il était spécialisé pour coordonner les opérations sur le terrain et il perçait toute la résistance. Lorsqu'il est arrivé à Kamanyola pour coordonner les opérations de percer jusqu'à Uvira, Fizi, vers Kalemi, j'avais alerté. Il n'a pas voulu de lancer une offensive sur l'axe. Il a voulu commencer l'offensive sur l'axe Walungu pour ouvrir la voie de haut et moyen plateau de territoire d'Uvira, Fizi. Kashageze ngaha. Musaza muzi ko M23 yari imaze igihe cyane ishaka gufata Uvira, ariko aho ibintu byabaze kuyigora cyane, byamaze kuyibera umururazi. Rero amakuru ahari karavugwa cyane, uru rupfu rwa Serugo ndaza kuruganya n'urupfu rwa Alfred Rwigema mwenshi muzi yashoboye kuba ayoboye inkotanyi zikiri mu ishamba. Mvuze inkotanyi ni igisirikare ca Kagame bakiri mu Buganda, cyari kiyobowe na Fred Rwigema. Abenshi rero urupfu rwa Fred Rwigema nivyo ntirusa n'urupfu rwa Serugo, ariko ugerageje kubiraba ndashaka nsesangure cyangwa nerekane uburyo iyo ukoreye inkotanyi cyangwa RPF inkotanyi ingene bagushimira. Twage tubivuga ngaha ati burya abana wa mama, abantu biko muri fatanya n'inkotanyi mushobora gura n'ibibazo, kuko inkotanyi zikora nk'abazungu, zikora nk'abanyamerika, zikora nk'abongereza, iyo zitakigukeneye zira kwerimina. Uyu Serugo rero bakija Bukavu na Goma bari bafise promesse yuko baja Kinshasa. Abasirikare b'u Rwanda bari motive cyane, bazi ko ati tugafata Bukavu na Goma ni directeur Kinshasa. Bimaze kwanka bafashe iyindi direction ija Uvira naho igisirikare cy'u Burundi kirabamba, mwese mwarabibonye murabizi ko cababujije inyungu zabo bagomba gushikako. So bimaze kugenda uko abasirikare ba RPF inkotanyi novuga ko bamaze kudebukirwa, bamaze gucika intege bivanye nuko ivyo bashaka kugiraho byaburijwemo n'ingabo z'u Burundi. Uyu rero Serugo, uyu Serge Serugo n'umuntu yagumye ashaka gufonsa cyane, gufonsa urazi ko umusereja bitaba byoroshe kumushikira cyangwa ngo mwice byoroshe, ariko yagumye ashaka gufonsa kugira ngo ashike kuvyo shebuja, ndavuga shebuja, ndavuga Kagame yari karamutuma cyangwa yashaka ko ageraho. Rero abasirikare baravuga ko abasirikare biwe bajya bamucungera ari bo bamutanze, bivanye nuko bamaze gucika intege, kuko ivyo bashaka gushika ko vyamaze kononekara cyangwa babona ko batakibishikako, niko guca bamutanga kuri Wazalendo baramwica. Aravuga ko yabo yaragambaniwe na bene wabo b'inkotanyi. Ibi rero bisigurike, ibi bisigura ko urugamba RPF inkotanyi yari yiteze cyangwa yari yizeye ruriko ruraburizwamwo, cyangwa ruriko basa n'abantu badebukiwe, basa n'abantu bacitse inkege, bivanye nuko promesse bari bafise itariko iragenda neza cyane. Ibi rero reka nsubire kuri Alfred Rwigema yahoze atwara RPF inkotanyi. Alfred Rwigema urupfu rwiwe nago nyene norusanisha nuru, kuko nawe yarahimukiwe mu basirikari. Ibaza umu general ayoboye inkotanyi, arawe y'abasirikari ibihumbi n'ibihumbi, akaba ari we apfa ubwa mbere, atamusirikare cyangwa ujya musirikare wo hasi atigeza nakomereka, general wenyine akaba ari we apfa. Uca bumva ko ibyo bintu harimo akagambana. No kuvuga iki impamvu Alfred Rwigema yapfuye yari kubera iki? Alfred Rwigema yashaka ko umunyarwanda yoja ku butegetsi habaye ibiganiro. Alfred Rwigema ntiyashaka ko hoba genocide kugira ngo RPF ifate ubutegetsi ariko habaye genocide. Kandi Alfred Rwigema hari amakuru avuga ko atifuza ko muri Kongo hoba intambara, kuko
suye nyuma gatoya kugira ngo Kagame aje ku butegetsi n'abazungu bamwemereye ko bamushira ku butegetsi hama akaja muri Kongo agakuraho Mobutu kuko Mobutu yari umugenzi wa Habyarimana yatwara u Rwanda. Rero Fred Rwigema abazungu babona ko niyaje hajya ku butegetsi kuko byari prefikari watwara u Rwanda kuko niwe yarakuriye inkotanyi we yakuriye umutwe wagwanya Habyarimana. Rero abazungu barabona neza ko Alfred Rwigema bamuhaye igihugu adashobora neza byo kuri kubakorera ibyo bashaka. Niko guca baca muri inkotanyi harimo baje ba Kagame baramuhemukira baramurasa. No kuvuga iki? Inkotanyi uzikorere canke ureke birangira bagu hemukiye. So urufu rwa Serge Serugo abantu bamenye ko yagambaniwe nkuko Alfred Rwigema nawe yagambaniwe. Reka twandanye twihanganisha imiryango y'abo bantu siriti imiryango ya Serugo kuko Alfred Rwigema we yagiye kera. Imiryango ya Serugo ihangane nuko bigenda. Andi makuru reka aravugwa ya kabiri mongere mwihangane no munsi sindi kumwe n'umuntu aza kumfasha ibiganiro ariko ndagerageza gusesangura ubwanje aho ngeza. Amakuru yandi hari nuko ibice 80% bivugwa ko Wazalendo yoba yigaruriye Bukavu. Atari bimeze gute? Ni tangazo ryasohowe canke riri kubimenyesha makuru byo muri gihugu ca Kongo. Bivuga ko imigwano iherutse kuba itariki 12 z'ukwezi k'umunani imbere yuko uyu Serugo bamwica. Boba Wazalendo barashoboye kwigarurira canke baba bari muri Bukavu bivanye n'imigwano ikomeye cyane iriko irabera muri Bukavu. Ayo namakuru ibinyamakuru byo mu Rwanda bidashobora kuvuga bivanye nuko ari amakuru aca ivutu igisirikare cyo mu Rwanda. Reka ndabasomere kugira ngo mumenye ko amakuru tubashikiriza tuba twaya atabari binyoma cyangwa tuba tuko turifondera abafise source yaho yavuye kandi hizewe cyane. Résultats des affrontements de ce mardi le 12 août entre les résistants de l'autodéfense Maïmaï de Wazalendo contre la coalition M23 AFC-RDF. Si l'axe Kabari de Wazalendo ont pris le contrôle de Katana. Aha n'ahantu bagiye barafata. Abazalendo bamaze gufata Katana. Et ses environs et une partie de Kadutu. No kuvuga bariko bagenda bafata aha bafashe Katana barafata n'ahantu hose ahegereye na Kadutu hose barafata. Handi hantu bamaze gufata ariho hantu bashoboye no kwicira uyu Serge Serugo. Si l'axe Warungu de Wazalendo ont pris le contrôle total de localité. No kuvuga hoho iwarungu Wazalendo ihafise hose aho ndavuga nka Muramba. Ivyo vyabaye inyuma yaho M23 ineshejwe ihitamwo guhunga. Baragwanye cyane gushika naho M23 ihitamwo guhunga. Si l'axe de Kamanyora vers Ruvungi, le général Amuri Yakutumba et général Ngoma Nzito ont renforcé les lignes d'offre avec présence. Ikindi kintu ubwira abantu nuko ubu gisirikare ca FARDC bagenze sikimwe ca kera cari injiriwe cari infiltré. Ubunya igisirikare ca FARDC ni gisirikare atabagambanyi barimwo, niyo mpamvu ubona bariko bagenda bigarurira ahantu henshi hatandukanye. Henshi cyane hatandukanye. Ukuvuga ahantu Warungu barahagwaniye gushika naho M23 yirukira hungirata. Irata kubera ko bamaze kubona ko ibyo bariko barakira je barimwo ntiyunguka. Je barimwo irahomba. Ariko nababwira ahantu hose bagi baragira ni kuvuga aba ba generale babiri na generale bariko barakora akazi gakomeye cyane. Babifatikanije na Wazalendo. So amakuru nari ndabafitiye yarayo nongera ndabasaba wowe utaragera subscribe bandanye bikora hama icumbiro cyawe ugishire muri commentaire kugira ngo mugende muduha ivyumviye. Turabakunda cyane mubandanye mukora subscribe.